Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese. Agathon niwe tugiye kubaza kano kanya. Yaraye yanditse kuri konte yiwe ya Facebook agira ati ukuri kuzogera ho gutsinde hazogera gutsinde ikinyoma. Ayo ni amajambo Agathon yashize kuri konte yiwe yavugishije benshi cyane mu gihe ariko araboneka ikumirwa rikomeye cyane ririko rirakogwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ikumirwa ririko rirakogwa na Varisito Ndayishimiye. Ayo majambo Agathon yayavuze mu gihe Varisito Ndayishimiye yari yiriwe kwakira intumwa ya Papa Antonio Tangare, aho yamwakiriye rero mu nkuka y'imisa yiriwe yitabwe n'umukuru w'igihugu, aho bariko barahimbaza isabukuru yubile mu iseminari nkuru yitiriwe Umweranda Petero Karaveri y'Iburasira muri diyoseze ya Ngozi, yahimbaje imyaka 75 imaze ibayeho. Ku civugo kigira kiti iseminari nkuru ya Burasira mu gikorwa co gukorera umuntu umuganisha kw'iterambere ryuzuye. Ibirori vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyine Varisito Ndayishimiye ari kumwe na Cardinal Luis Antonio Tangre, intumwa ya Papa Leo wa 14, umuserukizi wa Papa mu Burundi, abasenyeri n'abasaseridoti bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yashimye ko iyo yubile ihimbajwe mu gihe Uburundi bufise amahoro n'umutekano. Yasavye abiyeguriye Imana kwigisha abantu kumenya ico Imana yabaremeye no guhindura imibano. Ndayishimiye umukuru w'igihugu Varisito yibukije kandi ko imbonakazoza y'igihugu Uburundi buzoba bwifashe mu mwaka w'2040 buteye imbere mu mwaka w'2060 kubera ivyiza vyose Imana yahaye Abarundi. Yashimye kandi urugero rwiza rw'iyo seminari yo y'Iburasira nyine muri diyoseze ya Ngozi mu bijanye no kwigisha ubuzima, uburimyi n'ubworozi bugezweho. Aca asaba ko umusasaridoti wese yaciye muri iyo seminari yogira iparuwasi yiwe nk'iy'Iburasira kugira ngo igihugu gitere imbere. Ivyo Ndayishimiye yabivugiye ngaho nyine muri iyo nkuka y'imisa, muri iyo yubile yahimbajwe Burasira. Nyamara Ndayishimiye ariko aragirizwa ikumirana rikomeye cyane, ihohoterwa, iyicarubozo, ukunyuruza, kwiba ubutunzi bw'igihugu bakabusahura hamwe n'akagwi kiwe bakorakorana vya hagufi, bakaba igihugu bariko baraciba. Nyamara Neva ntashake kwemanga ko hari amabi ariko arakora. Ni mu gihe mu minsi heze Neva yavuze ko ngo icaha gikomeye cyane umuntu akora ari kugambanira abandi bantu nk'uko abivuga, akarenganyo n'agacinyizo nk'uko agenda bivuga, ngo Imana yaha abo bantu bose bacinyiza nk'uko Neva ariko agenda abishikiriza, aho
agabisha abarundi muri rusangi nk'uko yaciye nyene abishikiriza mu majambo yiwe yaciye yivugira. Aravuga ko Imana yanka akarenganyo, ikanka agacinyizo, ikanka ivyo vyose. Bati none ga mugabo kari wowe bivugwa ko uriko uracinyiza Agathon-Rwasa, umubuza kwitoza, umubuza kwiyamamaza guseruka mu matora, woheza ukavuga ko Imana yanka agacinyizo. None ubwo wowe wiyumvira ko iyo Mana vuga itazoguhana niba koko ibaho? Canke urayivuga gusa utanayemera, akaba arizo mvo ukora amabi mwene nkayo? Ivyo ntibiriko biragenda bivugwa. Ni mu gihe rero twabibabwiye ko Agathon-Rwasa we yanditse ku rubuga rwiwe avuga ngo hari igihe hazogera ukuri kugatsinda ikinyoma. Ariko se bizoba ryari? Bizoshika ryari ngaha mu gihugu c'u Burundi? Ko biboneka ko abategetsi batwaye muri kino gihe babandanya kwigungirako, babandanya gusahura igihugu, babandanya gucinyiza, babandanya kuboha, gupfunga, kunyuruza abanyagihugu, babandanya gukenesha abarundi muri rusangi. Ni ingorane zikomakomeye cane. Tuvuye kandi kuri iyo nkuru yo kwa Rwasa na Varisito Ndayishimiye, biboneka ko bikigoranye inyuma yaho Ndayishimiye yatumiye abanyamigambwe, agatumira abanyapolitike bakomeye cane, ntatumiremo Agathon-Rwasa, nyamara agatumira umucuraranzi Mukombozi Lucifer, akaba ari watumira atagira umugambwe aserukira. Nyamara Agathon-Rwasa ntamuhamagare, kandi bizwi neza ko afite igisata c'inyankamugayo za CNL benshi bamuri inyuma, bamukurikiye kandi bamuteze ko agomba kuzokwitoza agaserukira igihugu c'u Burundi mu matora. Ivyo vyose ni ingorane zikomeye cane, benshi babona ko bitazokorohera igihugu c'u Burundi. Tuve ngaho kuri iyo nkuru tuje mu Bujumbura, tuve Ngozi. Imbonerakure zirenga 1,400 ziga ku makaminuza atandukanye yo mu gihugu cose c'u Burundi, ariko zivuka mu ntara ya Bujumbura. Izivuka mu ntara ya Bujumbura nizo zakoraniye muri zone Ngagara, aha ni mu gisagara ca Bujumbura nyene. Aho rero hari bakoraniye mu nzu y'amakoraniro, mu nzu y'amanama Ozone Diplomatique, mu ntumbero yo kwakira icese imbonerakure nshasha zirenga 300, nazo zari nshasha nyine zari muri abo ngabo, no kwipfurizanya umwaka mushasha ku mbonerakure nyine. Ivyo vyabaye ngaho mu Ngagara, aho zagize akarashishi gakomeye cane, abantu biriwe bahungabanye babuze ayo bacira nayo bamira nyine, nkuko amakuru agenda abishikiriza. Tuve kuri iyo nkuru turiko turerekeza ku musozo, katubabwire ko kandi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, murantunga, ku mugwa mukuru w'Uburundi ni Gitega, mugwa mukuru wa politike. Abantu ni benshi cane muri kano kanya, kuri uno umuhingamo, barindiriye kwitorera umugisha wa Karidinali Antonio Tange. Baramurindiriye cane aho ariko aragenda anyura canke atambuka, aho rero ashika avuye Ingozi, nkuko twababwiye ko yari yagiye mu nkuka y'imisa yo guhimbaza iyubire y'imyaka 75 iseminari y'Iburasira mu ntara ya Ngozi.
indongozi ibayeho ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri kano kanya rero amakuru yacu, ibiganiro twabashikiriza tugiye kuba turabihagarikiye ngaha, kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha.